uhitamo gukuramo iyo nda cyangwa umvire mu nzu ukurikire uyo munyogango wawe wayo maguru mumvire mu nzu mugende sawa sinshaka ahisemwe kuhaba izi umukobwa ukomeye nivyo gutuma ubanza kwanza kuba umwicane kugira ngo ushike kuzukenye kuzogera nahejeje amahitamo n'ayawe amahitamo n'ayawe seto hitamwo urahitamwo mama uhitamwo canke kumbura urashobora kukurera ntawe ubizi washaka kunkorera amarira y'intuze nga mu nzu genda kurikira anisoni agenda aranyoganga nk'amarasoro ngo arasikiza kumarira oh my god jisi mbona ukuntu ndi bubikora n'ukuntu ndi bubigenza tugende none uyu wanje je nabwo ndi ndaye ukaba nzo kwifatira nango nyinda kugevya bibovyo ufata ku nguvu yo kungene meza abantu benshi n'ujya mama wayanutse ati ngo Jesse nkomeye ibiki nibiki kandi jengira n'isoni kuri pima nabwo nutuma nkora ikintu cyo tuma abandi bantu bababana no reka kuri gurisigura uvuga amajambo menshi ico shaka nukuronka aho umusaya gusa muri no mwana sikuvuga ngo ndi muri bina biriyo kuzifisana namwe wo kuja Richard ndakushimiye cyane merci beaucoup mama Gararinchi Mama, neza kuza gutanga kumbi ariko yuko mama yako ndisobanura nzi kuza gutanga kumbi ati ngomba kugufatirana nyene ibintu nk'ibyo kandi reka ndagushikiye sije kunda kwizeza 100% ntabwo uzo kwigera uba umuzigo cyo uzokomera ko uri umukobwa nk'undi oya uzokomera uri umukobwa nzinanye nawe nizo gutireta bica bihe twe tuzo twisanganye twakoze ibintu byabihe nawe bisa nkaho umenga ijoro rigiye kukubana rirerire ariko narakubwiye jengira isoni nibi gutume wumva ko utagomba kuryama ntabwo ushobora gutuma ibintu bituma umuntu abangamirwa hano ko turi burarane uraryama mu gitanda nacyo bintwara cyangwa usase hasi njyamye hasi wumva amahoro ko ndazi uburibwe umuntu agira iyo akozwe ibintu atarashaka nyine wiyumva amahoro numvise ngo abakobwa baberwa n'ibara rya hose ntabwo yaniteguriye yuko uza kurara ngaho umunsi biba ngombwa yuko nsaza amashuka nyine
kandi tutigeze tubaryamana. ni kubera ko nari nsanzwe nzi neza ko ababyeyi bo muri afurika bibagora gutahura yuko umwana ashobora gushikirwa n'ikibazo atiteguriye, aho kumuba hafi icyo bakora bobo baramutererana. Niyo mpamvu nigeze nifuza yuko ushobora guhura n'ibyago ngo bigustress bigutuma ukuramo uyu mwana kandi atigeze agusaba ngo umutware. Ntubyiteho, ni ubujojo. Ubwire ijoro ryiza rize. Ariko waravuze ko udakunda gukora ikintu kibangamira umutwaro wose. Nanjye kubona uryamye hasi birambangamira. Ndagusaba uje kuryama ngahantu mu gitanda ntanjye. Nyene izi turarara. Nta kibazo. Wanyina n'ubundi ngira isoni. Sishobora gutuma ibintu, sishobora gukora ikintu gituma kibangamira undi muntu. Please. Kevin, ndakwinginze mbise nirengana. Please, ndakwinginze. Unyumvirize. Ndakumviriza ibikije nta kintu kimwe mfite cyo kuvugana nawe. Genda umubwire mama wawe. Aguha umukobwa ukwiye kubana nawe. Nakubwiye ko je nakwiye kubana nawe. Genda umubwire ko umukobwa ukwiye kubana nawe. Ndabizi ko ari amakosa yanje. Ariko ndakwinginze umbabarira. Ndakwinginze. Fasha umbabarira. Ndabizi ko ari amakosa yanje. Hoza n'umuntu asanga ufukamiye. Haguruka ngaho. Umva. Twe ndakubwira ikintu kimwe. Nje nta jambo na rimwe mfite cyo kuvugana nawe. Genda uvugane na Richard. Ubundi nje nta kintu na kimwe mfite cyo kukuvugisha. Kevin, ni biki kumenga washwanye n'isi? Ni kibazo nyabaye? Wabaye iki? Mama, ndababaye. Ikintu kimbabaje Ni giki? kubona umuhungu jewe nasuzuguye. Numva umutima wanje wuzuye agahinda. Umutima wanje nuzuye akabonge. Umuhungu nasuzuguye. Umuhungu atacu yimariye. Umuhungu namukoreye ibibi byose bishoboka mama. Umuhungu wikimuga nka Richard. Uyu munsi ni waretse inda yanje. No. Uvuze ngo ikimuga Richard? Yego mama. Mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Wa muhungu, ndavuze ubunyene sokere hanze. Jewe ntabimuga nkeneye gutunga hamwe n'inzi wanje. Hanze. Nzi ko ariyo jambo zakonyishura. Soka hanze. Fasha imyumvirize rimwe nk'umuvyeyi. Eka je nta mwanya mfise wo kukumviriza. Naramenye ko ari umuvyeyi wanje. Jewe na mama w'ikimuga nka wewe. Fasha nk'umuntu asanzwe bazi. Ndagusavye. Sohoka. Sohoka. Ubu niwe ushaka
igufuri murabona muze mareka ibintu byose bivuye mu yara byinjira iwanyu Richard nyene ubu kweri ngira asubire kandi kuba umuhemura igira kabiri narahemukiye imfura yanje Richard ariko sishobora guhemukira umwana wanje imfura y'umwana wanje oya Richard wewe ntivyo babigikunda ko ndamugarura reka ngerageze ngarure umwana wanje ari we mfura yiwe Kevin sa mama kananje gukora ibishoboka byose Lize urabe yuko ushobora kumukura kwa Machadi ndakwinginze mama ishatse kuvuga ndamugarukane azi tubane nukuri Kevin ndakwemereye yuko rize mu bantu ndagusaba akoze mama bubikore vuba na bwangu uzobukoze mama ndagukunda mama kandi uwavyumvise ubikore ego mama vuba cyane ndabigusezeranye ko ndabikora ndakura ibishoboka byose ndamugarukane mama ndagukunda ndamuzana tu sawa mama J'aimerais dire Lisa. Richard Alicia yanukura. Bon, ibi nariko aranakora ikora abahungu bake. bake No si bake fra. Je nari nzi n'umuntu azogira ubunebwe kare arambigwe kara gute. But umutikare yemera kurera inda itari yiwiwe. Ningene twamusuzugura mpanda murana nje nkamaramara. baramba isoni Cyane bra bra. byaraheze kare naramuraba nkumva ndamaramaye nkumva nyene ngo nta nikira kibona ushobora kumuvugana Rwose. yiwe ariko nsinzi ari umwana mwiza yibagira n'ingoga Encore. Il ne faut pas juger déjà par son apparence. en tout cas vraiment tu as un téléphone Ah, vous savez, non? cyangenda nyene bizi allo sa yapfuye no muri kubitari biye Lisa. 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 Mon Dieu. Lisa. Lisa. tunananimerwa kevin kwisa Allo? Oui, Peter, sorry, imodoka uze ngaha ruguru muhira kwizera nyaruka ndagusaba byihuse nyaruka. umugore asize umwana aragiye aromotse mana arimo gucaga bigenza gute yo mana we yo tubabarire mana we yo ugenda gukunda musore wanjye ugenda gukunda mwana ugenda gukunda yego ugenda gukura ngomera amazi yewe ucamuwane jingo ucamuwane
reka kuvyara n'ibigwego nimwihangane ndazi ko bibabaje ariko tuko turagira operation y'umuntu yibungenze hariya ashobora kumva induru ugasanga arasanutse agize ikibazo kuri ivyo rero mugerageze kurira mukeru muzoba mukoze kandi murutize muganga we muganga urakoze muganga umutima ntagufifise muganga emwe ndashahutse abandi bavyeyi baronkera hewe userutse hewe akivagunda ucumuko wananye umwana akiri uruhinja uje kunshinyagure uje kunyagareza amarira yewe ribuze kuntabare muvyeyi ndakwinginze unyumvirize kandi ndasabye imbabazi nciye bugufi burya ubu niho ngiye kumenya agaciro k'umwana nukuri ryabaye ikosa ritamvuyeko kugira ngo ndamwihakane ngo nuko yavukanye uburwayi bw'ubumuga ariko ndabingize n'ukuri ndazi mwaraciye mu bihe bitoroshe mwaramuguyeko mwaragize igahinda murakura n'ibibazo bitandukanye kugira mu murere kuko kurera umwana afise ubumuga ni ikintu kitoroshe ariko nk'umuvyeyi nkawe ndakwinginze mumbabarire kandi muntahure ndakumva muzoba mukoze namutaye ntamwanka naramukunda nuko gusa arafise ubumuga nta mwana n'ikinono yo ikimuga n'umwana n'uwukomey ndumva ko numva bigomera nsanga Kevin ndazi yuko utaza kuntahura mwana ariko ndakwinginze reka ndakubwira ukuri naguhishije kenshi ko ariho ndakubesha ko yapfuye ariko ntabwo yigeze apfa ahubwo iyi myaka yose yari ariho naramwanse ndamuta kubera yavukanye uburwayi bw'ubumuga Kevin ndakwinginze umbabarire kuba naraguhishije ko mwene wanyu akiriho kandi ndakwinginze ntahure n'uyu ngaha none raba namwase ari muzima mama je kumuronka ari kiziga mama aramwihakana bayo nzi ko nafise mukuru wanje aramwihakana ivyo wamugiriye Richard ivyo wagomba kugirira umwana wanje mviriza guherera muri kano kanya sohoka kurabyumva oya mwana wanje sohoka Kevin ibikenerwa byose muvyeyi ni mama sohoka sinzi ndaguhamagare mama sinzi ndaguhamagare gutya ibisigaye byose bizakubyita mama sohoka ibisigaye byose ndabyita mubarira kibondo babarira tindi shavu yo ubirani barongera tindi shavu kibondo tindi shavu hura babarira cyane babarira ceceka mwana nje ndi mukecuru nihanganye Richard. Grazie. Quindi Richard ari he? Ndabona bene. Umwana gusa ari he? Umwana wanje ari he? Muganga. Ndakwinginze ntunyiteho jewe mbwira Richard ameze gute? Umwana wawe arakomeye ameze neza twamushyize muri kuveza
kubera yavutse hatageze. Richard nawe mwihangane, ubuzima bwiwe twashoboye kuburokora, mwihangane. Hama reka kurira sivyo, nkavuza bishobora kugira ikindi kibazo. Hama ikindi ibindi byitondego, ntuze gufungura cyane, ntugumurira kubera kino kiguma kitarakira cyashobora kugirira nabi, cyashobora gusebura. Ego, hama ntuze koga mu bitotesha ico kiguma cyawe. Hama mumwiteho, mumwiteho araza kumera neza. Urakira? Ihangane tugeze kure mwana, ariko dushimira Imana, byose ni iby'Imana mwana. Ihangane, ariko na Richard yari yampaye akantu ndaguha tese nzi gusoma. Soka ubabarire mubwira ikigongwe, reka yari yasize yanditse agakete nuko ntazi gusoma, nanjye rekenege nyiri muri kagakete akiri banza usome mbere yo kumwirukana. Banza usome mwana, twese turababaye, twese turamukunda. amafaranga agira igihe ashakiye, sinibaza impamvu wo gukora ijoro utaruhuka ngo ukurikire amafaranga. Reza ndakenera n'amafaranga birenze kuva n'uko ngene nigeze ndakenera na mbere. Ego ariko nimba wumvitiro woga kugira n'amafaranga ndayakeneye cyane. Nkunda kubwira umusirikare ndamwita umwana wawe. Ndeke ntacyo ndabyikorera n'akazi kawe. Gusa ariko uba ukwiye kureba urugero rwawe nawe ubwawe. Nakubwiye rero amafaranga ndakeneye cyane, aho ujya mu mwana wawe aruka amahoro. Ubundi bica ni ikihe kibazo wagize kugira ngo umugane amaguru, ariko umugore ntibari kukubangamira? Icyo kibazo mbajije ni uwo muntu wa mbere ukimbagije igihe cyose nabereyeho ku isi. Ama niko navutse, mama wanje yaciye afata aranka ngo namuteye isoni kuba naravutse ndi kimuga. Ahubwo kino kimuga avuga uyu munsi gishona impuzu gifite n'abakiriya benshi, ntabwo yigeze atahura neza yuko kuba naramugaye ntabwo byatumye gise mugara mu bwonko. Ijoro ryiza Liza. Richard, basi gukora nk'umuntu ugura ibyo bwamaze guca, ariko iki gitondo saa 10 z'ijoro ukazinduka gukora. Mbabarira kuba nagutumye by'ukariye. Basi mbarira nimba rijya kubera igitsitaza cyo tumukora kuri amasaha yose kugira. Oya
ongera igitsiteza kose utaranaza n'ungahanya iyi yari kamera yanjye yo gukomeza gukora mu ijoro abantu bama bambona juste yuko kuba ndi kimuga bisaba yuko ngomba gusegereza yibuka n'agrasa kimbona napereje ibingoroko biye biri mu bintu vya mbere bimbangamira kuba umuntu wese yamugaye bamubonamo yuko aba agomba gusegereza niyo mpamvu bisaba gukora cyane kugira ngo nyine batambona nk'umuntu asegerereza igihe twambaranye bwa mbere yarakubona ariko ko ibisi itari igenda niko mbona uguma ukomeza gukora cyane wongeza umwanya wo gukora bigaragara yuko aricyo ndiko ndagutesha intumbero aricyo ndiko ndagukoresha cyane sawa basi nabi ibintu mba ndakubangamiye ni uko usubira kandi gukura ako aya mafaranga ndayakeneye nende basi kuba ndagize ino muzi imwe yonyine gusa tubazanye akazi kawe ijoro ryiza ubundi bwawe sinayo kukubabarira ariko muri abana bawe bigezeye hose Liza ntanishimwe kumbabariye ariko icy'ingenzi ni uko womererwa neza mu magara yawe Liza urakoze ikindi nacyo Liza ndagusaba umere neza kubera yuko nk'uko muganga yasize akubwiye ushobora kumererwa nabi aho bagushonye bakubwira operasiyo ni ugusaba wotuza